Bakunzi b'Imana mwese, bagenzi bisamiriza umuvyeyi wacu Bikira Mariya, ijwi ry'Imana iwanyu, ijwi ry'Imana iwacu, kaze tuzirikane ijambo ry'Imana ryo kuri uyu wa gatatu w'indwi igira 32 wo mu gihe gisanzwe c'umwaka w'amasabana Ecclesia, umwaka utagaburika na kabiri. Ijambo ry'Imana tugira tuzirikane turisanga muri ibi bisomwa. Igisomwa ca mbere cavuye mu gitabo c'ubwitonzi, kigabane ca gatandatu kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo w'11. Izaburi yo kwitsa ico gisomwa ni izaburi ya 81 canke 82 bivanye n'igitabo umuntu akoresha. Inkuru nziza tuyisanga mu nkuru za Yezu Kristu nkuko twayishikirijwe na Luka mweranda, ikigabane c'17 kuva ku murongo w'11 gushika ku murongo w'19. Muri kumwe rero na Patiri Dieudonne Ntamavukiro wo muri diocese nkuru ya Bujumbura. Dutege yompi umukama atuyagire, yaga mukama umusavyi wawe aguteze yompi. Ivyo dusoma mu gitabo c'ubwitonzi. Nimwumve mwabami kandi mutegere. Nimwigishe mwabakuru bo kw'isi yose. Nimutega amatwi mwebwe muganza isinzi ry'abantu. Mwebwe mwiratira ubukuru mufise ku bihugu vyinshi. Kuko umukama ari we yabahaye ubwo bukuru, kandi ko rudasumbwa ari we yabahaye inganji kaminuza. Niwe rero azosuzuma ibikorwa vyanyu, agasesa ivyiyumviro vyanyu. None rero ko muri ababwiriza b'ubwami bwiwe, kandi mukaba mwase kugaba mu butungane, gukora amabwirizwa no kugendera mu vy'Imana ishaka, Imana izobagwako giturumbuka mutetemere, kuko abatwara bazociga urubanza ruhambaye. Nkako nyene abato bakwiye imbabazi, ariko abakuru bo bazorucigwa n'ubuhambazi. Umwami wa bose ntagira nkunzi, kandi ntawo muganza kubera ubukuru yoba afise, kuko umukama yagize abakuru n'abato akabatungira icarimwe bose. Ariko abafise ubukuru bo bazobazwa vyinshi. Kukaba nkako mwabami mwe, ni mwebwe nshaka guhanura kugira ngo mbigishe ubwitonzi kandi mbateshe gutirimuka. Kuko abazigama neza amabwirizwa meza aribo bazoba beranda, kandi kuko abazoba bayategereye aribo bazoyakuramwo urukiza. None rero nimuronderane umwete mwinshi amajambo yanje, muyahahamire, niho muzoba incabwenge. Iryo ni ijambo ry'umukama. Haguruka mana ucire urubanza isi yose. Haguruka mana ucire urubanza isi yose. Nimucire urutunganye abayagoyagoya n'imfuvyi, muburanire impahazwa n'abarushwa, murokore abayagoyagoya n'abakene, mubakure mu minwe y'abayobe. Haguruka mana ucire urubanza isi yose. Jewe nari nabiyaze nti muri Imana, muri abana b'uwo mw'ijuru, mwese uko mungana, ariko muzopfa nk'abantu, muzogwa nka zina muntu wese. Haguruka mana ucire urubanza isi yose. Inkuru nziza ya Yezu Kristu nkuko yanditswe na Luka. Muri irya misi Yezu yariko aragenda i Yerusalemu, aca ku rubibe rwa Samariya n'Ubugarire. Ariko araca mu mihana yaho, hakaba abantu 10 barwaye imibembe baza bagana iyari. Bashirijwe hejuru bakiri kure bati, Yezu mwigisha, tugirire ikigongwe. Nawe ngo ababone arababwira ati, nimugende mwiyereke abasaseredoti. Nabo bashitse mu nzira babona bakize. Umwe muri bo rero ngo abone yakize, aca asubira inyuma, aza arishongora arinahaza Imana. Ashitse imbere ya Yezu akubita ibifukamiro hasi, amukurira ubwatsi. Kandi uno yari umunyasamariya. Yezu rero arabaza ati, mbega ntibakize bose uko ari 10? Nta wundi yoboneka ngo agaruke aninahaza Imana atari uwo munyankiko? Araheza amubarira ati, va hasi ugende. Uko
ukwemera kwawe kuragukijije. Dushemeze ijambo ry'Imana. Bakunzi b'Imana, ndongeye kubaha ikaze ngo tuzirikanire hamwe ijambo ry'Imana duhejeje kumva. Inkuru nziza duhejeje kumva ituyagiye ivyerekeye abantu 10 bari barwaye imibembe bagatakambira Yezu ngo abakize, akabakiza. Umwe muri bo, umunyasamariya, niwe wenyene yagarutse gukenguruka no kurinahaza Imana. Umukama Yezu yariko aragenda i Yerusalemu, yaravuye mu bugarire aca i Samariya. Twibuke ko aho i Samariya yigeze kuhahurira na wa munyasamariyakazi Yohani Mweranda tubwira mu nkuru nziza yanditse mu kigabane ca 4. Ico gihe abo mu ntara ya Yuda bari bamwirukanye kubera urwanko bari bamufitiye. Ubu yarasubiye guca i Samariya arora i Yerusalemu ubwa nyuma, aca ahahurira n'abo bantu 10 barwaye imibembe, nabo barimwo umunyasamariya. Abo bantu bahagaze kure, bashirijwe hejuru bakiri kure. Ntibari bemereye kuba mu kigwati na kimwe hamwe n'abandi. Ntibari barikuriwe no kwegera ikigwati ico cose. Bose bari bazi neza ko umuntu wese afise indwara y'imibembe aguma afatwa n'itegeko rivuga ko azoguma ahumanye igihe cose igisebe kizoba kikiri kuriwe. Azoba ukwa wenyene kandi abe kure y'icumbi. Ivyo nivyo dusoma mu gitabo ca Bene Levi ikigabane c'13 umurongo wa 46. Nico gituma basemereye bakiri kure batakambira Yezu yari yinjiye mu kigwati bamusaba ngo abagirire ikigongwe. Mu bworo barimwo baremera ko Yezu ari umwigisha asumba abandi, umwigisha munyakigongwe. Yezu n'umwigisha asumba abandi bigisha. Umukama Yezu yababonye uko abandi bigisha batababona, yabakiriye uko abandi batabakira, yabakoreye ivyo abandi bubahwa batashobora kubakorera. Abandi barabakumira ariko we yarabiyegereje kugira ngo nabo berekane ukwemera kwabo. Yezu ntiyashotse abakirizaho nyene, yabarungitse kwiyereka abasaseredoti. Nk'uko ibwirizwa ryabitegekanya, umusaseredoti niwe yasuzuma ngo yemeze ko igisebe c'umunyamibembe kitarakira canke cakize, maze yemeze ko yakize. Ariko birumvikana ko atari we yamukiza, yararaba ko agifise igisebe canke ataco afise. Nta bubasha bwo gukiza umusaseredoti yari afise. Ubu rero ubwo bubasha bufiswe na Yezu. Umusaseredoti akura abandi basaseredoti. Niwe abo bantu barwaye imibembe bituye. Kugira bakire babwizwa kuba bafise ukwemera kandi bagakurikiza ijambo Mukama babwiye, kuja kwiyereka abasaseredoti. Bagiye kubona ko bakize neza bari mu nzira baja kwiyereka abasaseredoti. Uburyo bakizemwo bwabaye uburyo bubayabaye ariko busaba ko nabo bagira ico bakoze. Nahamani umunyasiriya yarinze kubanza guheba ivyiyumviro yari afise, yemera ico umuhanuzi Elize amubwiye gukora, maze inema y'Imana iramukiza. Bano bantu bari bagwaye imibembe bamaze gukira, umwe wenyene niwe yagarutse gukenguruka. Abandi 9 nkumbure baba barabayahudi ntibibutse uwabakijije. Niho Yezu avuze ati, mbega ntibakize bose uko ari 10? Bigumiye mu vya kera ntibabona ko baronse umukiza ngo bamwemere bongere baninahaza Imana. Uwagarutse gukenguruka yari umunyasamariya. Umwe yanebagurwa n'abayahudi bamufata nk'utazi Imana. Nkako intara ya Samariya yari yaragiye iraganzwa n'ibihugu by'abanyamahanga bitandukanye kuva imiryango y'Isirayeli igera ku 10 yatwagwa ko imbohe. Ivyo vyatumye Samariya yinjirwamwo n'ibigirwamana vyinshi vyo muri ivyo bihugu. Uyo munyasamariya yarashoboye kwitandukanya n'ivyo bigirwamana, yemera gukurikiza ijambo Umukama mubwiye, kuja kwiyereka abahereza nkuka, abasaseredoti b'Imana y'ukuri muri Isirayeli. Amaze kubona ko yakize, niwe wenyene yagarutse kuri nahaza Imana. Bakunzi b'Imana, uyu munyasamariya utubera akarorero. Uwemera wese ameze nk'uyu munyasamariya ataco yapfana n'amasezerano y'umuhango, none yakijijwe ibicumuro n'amaraso ya Kristo kugira abe ubusenga Imana y'ukuri. Wa munyasamariya kazi tubwirwa na Yohani Mweranda mu kigabane ca 4, n'uyu munyamibembe umunyasamariya umwanditsi Luka tubwiye kigabane c'17. Ngabo binje mu mugambi w'Imana wo kubaka igihugu, kubaka umuryango w'abasenga Imana mukuri. Ugukira indwara y'umubiri no gukira indwara y'umutima biratandukanye. Ugukira indwara y'umubiri bifasha kuba ku isi ufise amagara y'umubiri ameze neza. Ukira indwara y'umutima bituma ukize yugururirwa umuhango w'ubuzima budahera. Abanyamibembe 9
basigaye boba batemeye urwo rukiza rwa Yezu rubugururira irembo ry'ubuzima budahera inyuma yo gukira indwara yabakumira mu bandi. Ariko umunyasamariya amaze kubona ko yakize yaciye agaruka. Umukama araheza amuha amahoro y'umutima, agenda yakize neza. Va hasi ugende, ukwemera kwawe kuragukijije. Dusaba umukama aduhe inema yo kubona ivyiza tugirira no gukengurukira Imana yo iduha ubuzima bw'umwuzurira umwana wayo Yezu Kristo. Amen.